Ni gute umuntu yogwiza ubutunzi bwiwe? Mu kuziganya canke kubika imitahe? Kaze mu kiganiro c'ubutunzi muri kumwe na Sister Kari ku mutima. Umunyeshure, umukozi canke uwakukurutse arategekanya amahera yiwe kugira azoshobore kugura inzu, kurihira kaminuza canke gukukuruka uko bikwiye. Kugira mushobore gushikira intumbero yanyu, mutegerezwa guhitamwo uko muzobika amahera yanyu. Mbega nayahe mahitamwo mufise? Mushobora kubika amahera musi y'imatera yanyu, canke mukayabika kw'ikonte yanyu canke iyo kuziganya, canke mukayabika mu mitahe. Inyungu yo kuziganya nuko icyo imisi ihera nuko igitigiri c'amahera kigenda kiraduga. Ni gute ayo mahitamo yanyu ashobora kubafasha gushikira intumbero yanyu? Mushize amahera musi y'uburiri bwanyu, muzoba muzi neza ko ari mu mutekano, ariko igitigiri c'amafaranga muzoba mwashize musi y'uburiri bwanyu azoguma ari ca kindi nyene, ntikizohinduka. Uko imisi izogenda, uko indwi zizohera, amafaranga yanyu nta vyamwa azoba ariko arazana, kandi muzogura ibintu bike ku vyo mwari mwifuje kugura. Kubera uko igihe kigenda kiragenda, nika iduzwa ry'ibiciro rigenda riraduga. Ubitse amahera kw'ikonti yo kuziganya naho ni vyiza, ariko nihagera kuyakurako ntuzoyakurako kangana nyene, kubera inyungu nkeyi izogenda iravako. Kiretse n'ivyo, iduzwa ry'ibiciro rizotuma agaciro k'ayo mahera kagabanuka. Ico dukwiye kumenya nuko ukubika amahera neza ni ukugwiza igitigiri cayo. Ni nayo mpamvu ukubika imitahe ari kugwiza amahera canke gushira amahera mu kintu kigenda kiraduga agaciro k'imisi igenda irahera. Kugira ushatse gukoresha ayo mahera ushobora gukuramwo amahera menshi kurusha uko wari wakiguze. Nuko uburyo bwiza bwo kubika amahera ni kubika imitahe. Murakoze naho ubutaha.